hanyuma nk'uko mubibona uno munsi ni umunsi udasanzwe mu bigo bya Show Up TV. Navuga ko umunsi uri special kuri twebwe, ari nayo mpamvu bamwe muri mwebwe mwashoboye kwitaba ngaha. Twabateye akamo tukavuga duti muzoze, turafise icyo tugomba kubabwira kuri uno munsi, kandi tubanje kubashimira ukuntu mwatwitavye, kandi nizera ko ivyo tuza kubabwira ngaha n'ibintu by'ingirakamaro kuri twese, cyane cyane mu gisata cy'itangazamakuru. Singiye guteba rero, mpereza umwanya waserukiye bamwe mu bakozi ba Show Up TV kugira ngo ashobore kutubwira muri rusangi igikorwa cyadukoranije uno munsi. Murakoze, turagwaye ikaze. Murakoze. Itangazo kwamenyesha makuru. Banyakubahwa bamenyesha makuru, kuri umunsi uri hejuru wo gushira habona ibikorwa vy'imbonesha kure Show Up TV ikora ku buhinga ngurukana bumenyi, turi n'akanyamuneza ntangereho kubakira muri zino nyubakwa za Show Up TV. Banyakubahwa bamenyesha makuru, Show Up TV yaronse uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro itarike 26 Rusama umwaka 2021, niho twaronka uruhusha rw'ikigo Sense. Show Up TV nimbonesha kure yavutse mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kwirondera akazi hamwe no kumenyekanisha ibikorwa biteza imbere ugwaruka n'ivyo rukora. Banyakubahwa bamenyesha makuru, nashaka kwamenyesha ko Show Up TV yavuye mu vyiyumviro vy'ugwaruka ruhanzwe n'ingene ubushomere canke kubura akazi vyogabanuka. Ni muri iyo ntumbero twaciye twiyumvira gushiraho imbonesha kure ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ugwaruka rufise umutima wo kwirondera akazi baronke ingene bamenyekanisha ivyo bakora, bongere baterere mu iterambere ry'igihugu. Show Up TV nimbonesha kure isanga abanyagihugu cane cane ugwaruka ku kivi, ikamenyekanisha ivyo bakora bibateza imbere. Banyakubahwa bamenyesha makuru, Uburundi ntibwotera imbere mu gihe twebwe nyene tutabumenyekanishije mu makungu. Ni muri iyo ntumbero nyene Show Up TV ifatiye ku mugambi wa leta wo kumenyekanisha ibirangurirwa mu Burundi, igendera abagwizatunga ikabaha ijambo kugira ngo abanyamitahe bashobore kumenya ubutunzi buri mu Burundi, maze baheze baze gushinga imitahe mu Burundi. Banyakubahwa bamenyesha makuru, Show Up TV ifise intumbero yo kumenyekanisha ivyiza vy'i Burundi, kumenyekanisha ibikorwa vy'ugwaruka, ibikorwa vy'abakenyezi hamwe n'ibikorerwa canke bihingurirwa mu Burundi. Kuri uyu munsi uri hejuru wo gushira habona ibikorwa vy'imbonesha kure Show Up TV, turi n'akanyamuneza ntangere ko biciye mu biganiro dukora ugwaruka rutari ruke ruzohakura ubumenyi kandi bizobafasha gutangura imigambi kugira ngo gwirondera akazi. Ni naco gituma duhamagarira ugwaruka gukurikirana ibiganiro dukora kugira ngo bahakure ivyiyumviro vyobafasha biciye ku bandi bamaze kugera kure. Imbere yuko ndangiza, nagomba ndabashimire kukigoro mwagize ko kuza kudushigikira kugira ngo mumenyekanishe ibikorwa vya Show Up TV. Tukizera ko ivyo tuvuze mu bisangiza n'abandi kugira ngo bishike kure. Ni harambe itangazamakuru mu Burundi, ni harambe imbonesha kure Show Up TV, ni harambe ukwirondera akazi. Murakoze cyane. Okay, merci. Gambeka ndabashimire kwanza ku butumwa mwaduhaye.
kuko iyo utowe muri benshi ugatumirwa mu bandi navuga yuko aba ari iteka uhawe aba nagenda bashimira kandi ku kintu muje gukorera mu gihugu cy'u Burundi ko turazi yuko ikintu cy'ubuzi kigoye bwa mbere bifite ikibazo tunambaza abantu bose twatakoje ama TV on fiziko wavuze no mbuga rukamenti baza muzakorera ego TV online activity ko nyene muje mu kintu novuga gisa nk'ikigoye cyaka kivuga na gose kandi mukavuga yuko muzotanga ubuzi kono batandukanye cyangwa muzokwigisha ibitandukanye imigeze mutusha cyane iyo muzobikora eske muzobikora chakumenge muzobikora dimu muzobikora gute muri make kugira tubitomokegwe neza muzakazi ngahanye n'abantu muri Shop TV canke muzokora indi system ufise muzokora indi system ufise mwategura ego murakoze kuri ico kibazo twavuze tuti iyi mbonesha kure yacu izofasha abantu kuronka akazi namwe mugize muti mbega izobafasha gute ati akazi bazokaronka ngaha canke bizogenda gute twebwe akazi ubwa mbere ntituzovuga ngo tuzobaha akazi ngaha mu biro ariko biciye mu biganiro dukora vy'abantu vy'ugwaruka rumaze kwiteza imbere bizofasha benshi bari bafise amakenga yo gukora kugira ngo nabo bashobore kwinjira neza muri vya bikorwa bibateza imbere kuko ari wiyumvira yuko atanguye abone uruhombo ariko iyo habayeho ivyumviro vyaciye kuri iyi mbonesha kure yacu bazohigira imigambi bazobona ingene abandi ingwane bahura nawe iheze bibafasha kugira ngo babone ingene bashobora kurengera izo ngorane bakashobora kugera ku rwego rwa kure hazobaho rero dusabe dukora ibiganiro bitandukanye vy'abanyamitahe urundi rwaruka rwashoboye gutahura ingene rukora ni naho rero tuvuga tuti biciye muri ivyo vyiyumviro nabo bazoheza bashobore gukora ibishobora kubateza imbere tugira nyene mwavuze ko mfite ubusha sense narose bega bise swa tugiye kurondera ubusha mugiye kurondera ubusha baragusaba inyiditorera yanyu nka Shop TV inyiditorera imeze gute ko nuva mengo cyane muri base cyane bya business cyane gusumba izindi secteur intumbero ya Shop TV ni gukora ibiganiro biteza imbere ugwaruka abakenyezi kandi bituma bashobora gukerea akazi mu gifaransa twavuga yuko ni iteleviziyo izogira ibiganiro vya entrepreneuria gusa ego biba mu bindi murimwo muziki ni murimwo oya ariko mu muziki naho nyene arashobora tugafata angre ico twakwita angre mu gifaransa tukabona yuko ari umuntu yashoboye gukerea bambe kwirondera akazi biciye mu muziki uwo rero tuzomubaza ikintu umuziki umaze kumushikanako ego ego abazo kamwe gatoyi kubera iki mwahagaze cyane ku bakenyezi n'ugwaruka twahagaze ku bakenyezi n'ugwaruka kuko abo bantu nibo benshi cyane ngaha mu Burundi kandi uri kuraraba urabona ko ugwaruka rwinshi rwahereje amashuri ariko usanga ruri mu ibarabara rukabona umengo ntirushobora gutangura aho rero twace tuvuga tuti niyo mpamvu iyi mbonesha kure yavutse kugira ngo iteze imbere ifashe ugwaruka kuronka ingene rushikiriza ivyiyumviro maze n'abafata ingingo y'aba leta yumve ivyiyumviro vy'ugwaruka yumva bamaze gutangura aho bageze maze leta ishobore kubafata mu mugongo vyaciye ku biganiro tuzaba twakoze ica kabiri uti ku abakenyezi n'abantu nabo mu minsi heza wasanga umengo ntibashaka gukora ibikorwa bibateza imbere ariko biramaze kuboneka yuko iyo baronse aho bavugira iyo baronse umuntu ashikana ijwi ryabo kure birafasha abakenyezi bagashobora gutera imbere cyane kandi murazi yuko iyo mu rugo umukenyezi ateye imbere n'urugo rwose ruteye imbere ego Jeza kato kanyuma ego amundi sabusa ma TV online mesh cyane gose tugeze mu TV online 138 bani zazi ziyongeye namwe bwo muri time ngo muri nko kubera nemazi nenda yizwa na Shop TV sigenda yumvise ama TV yose ahari akora bitandukanye arakora muzike n'ibiki n'ibitandukanye bona yivuze bega ni giki mufise mwe muzanye kizoza ciyunge cyangwa kizoza gisubizo zini TV zihari kugira ngo TV ya Shop TV ishakugira akandi kanovyo gasumbize ni TV so dufise nga mu Burundi
ati mbega inguvu nizihe mwebwe ko hari ama TV online menshi, inguvu zacu zihagaze hehe? Nkuko amaze kubivuga nuko mwabuze ati barakora mu muziki akora mu wiki, twebwe duhaga inguvu zacu ziri hehe? Mu kwirondera akazi, kwigisha abantu, ugwaruka, abakenyezi. Ariko ivyo navyo hari amativi asanzwe abikora, ndashobora kuvuga nk'amativi sinaba kudodagura ngaho mwaza nyene je gito ndakubwiye ko ndabizi na rigiye niga kubikurikirana amativi akora za entrepreneuria, amativi akora umuziki bitandukanye byinshi. Entrepreneur bavuga yuko bafise n'iyo nyama byose vyandika bigira hafi n'imyaka n'ibindi uko bose mwenyere muje muri muzanye abandi barimo. Ico shakumya nico muzokora gisumbize twebwe. Ikindi no kubwira cakarusho nuko dusanga abantu aho bariko barakorera tubasangaho kivi, ntituzorindira ngo badusange ngaho, tuzobironderera dufasha baje bagitangura kubavugisha kugira ngo bashobore gutera imbere, n'abamaze gutera imbere tuzobatumira mu biganiro kugira ngo bafashe abandi n'abashobore kwiga. Akarusho nuko tuzobasangaho kivi, abandi nabo bakadusanga hadukorera. Ni naco gituma mubona dufise n'ibiro binini byo kubakiriramwo. Yego.